bakunzi b'imbonesha kure BTV muriko muradukurikirana nk'uko mubimenyereye. Uyu n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye, mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi gukora cane, nayo bamwe mu bagendanye n'umuririmbyi Said Braza yarayitavye Imana bavuga ko bazomwibukira kuri vyinshi. Amakuru saya gusa idonido mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze. Imana yaremye Burundi kugira buzotere imbere nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, agahamagarira abarundi bose n'indongozi gukora cane. Tumukurikire. Muzova hasi ryari kugira tumenye Uburundi aho buzobera kimwe Imana ishaka ko buba, kuko Imana irashaka ko Burundi butera imbere. Nta Mana yaremye Burundi ishaka ko abarundi bazogorwa. Yaburemye irashiraho vyose bizotunga abarundi kugira kibe igihugu giteye imbere. None abarundi bazova hasi ryari bakore, duce turaba uwo muvuduko kugira ubone abarundi. Mpera kuri mwebwe indongozi, muzova hasi ryari ngo mukore kugira turabe umuvuduko wanyu. Tudasenze Imana rugira vyose, twisonzeshe, sinzi ko muzopfa muvuye hasi. Hariho abamugaye neza, naho wokora neza gute utari umujama wiwe ntiyumva ko wakoze. Iyumvira aho wangiriza n'uwundi muntu ngo ko mutava mu ntara imwe ntaca azonkorera, kandi ari umukozi. Kubera iki? Je navuze ko hariho akadayimoni kaguma gashaka ko tuzokwama turabakene kugira tugume twidodomba Imana ishavure. Kuko umuntu yidodomba Imana itegeza gushavura. Iyo widodomba wawerekanye ko Imana itabaho. Muribuka abanyesirayeli ngo Imana turi kumwe, bayibona ntuzewe mu nkingi y'igicu, bayibona bagenda kuko baragize ingorane ntoyi, ngo Imana turi kumwe. Umuntu yidodomba aba yamaze gushira Imana ku ruhande. Je murazora muriga mu anashavura, ngo shavura nyene iyo bibaye na iyo bibaye nabi yashavura nyene. Mwabde uno mugabo kubera akanyaboneza k'Imana, je mubanzi yuko vyose umuti uriho. Mu ntumbero yo guhimbaza ukwezi kwahariwe agateka k'umukenyezi, ishirahamwe Care International ryatunganije ikiganiro ku bakenyezi b'imboneza kugira babere abandi akarorero. Ni inkuru twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Ishirahamwe Care International ryaratunganije ikiganiro ku bakenyezi kugira babakangurire guhindura ingendo babikishije ku bakenyezi b'imboneza bashoboye gukora neza nubwo bagize intambamyi nyinshi kugira babere akarorero abandi bongere babigireko. Anje Muyubira, umwe muri abo bakenyezi, ati kuba imboneza si ugushira isoni canke kwerura. Hamye hariho abakenyezi n'abigeme babimboneza, mugabo ugasanga ico kibanza canke ivyo bakoze ntibavyemerewe. Rero muri ko muraza ati mbega kugira ngo umuntu abe imboneza arinda gushira isoni. Hariho abashobora kuvyibaza iyo yashize, kuko kugira ube imboneza urumva ko harimo kuja imbere, hariho naho wo waguye kudaherayo ugasubira ugahaguruka. Rero kuba iryo shigwa rimenetse rimwe rimwe ushobora gusanga hariho ababifashe nabi bakavuga ngo uyu muntu yeruye, ariko si kwerura, ni gushira amanga. Rero gushira amanga nivyo novuga nti ni mboneza kandi nshima iki gihe yuko biriho abakenyezi bariko barakigwa canke ivyo bariko barakora bikagaragazwa bikaja imbere y'abandi. Hanyuma kandi nkavuga nti nuwo bariko aravyiyumvira, kuko hariho benshi bakora vyiza. Uno musi bahamagaye 12 nkuko mwavyumvise, ni igice ca mbere. Hariho abandi bazogera igihe baze bashigwa habona, ariko iyo uje imbere si kuvuga ko abari kugitangura, ni ukuvuga ko ibikorwa biba biriko birakorwa n'abakenyezi n'abakobwa biriho
batanguye kuva kera mugabo no basaba ko baje imbere kuko kenshi na kenshi barakunda gutinya amaso y'abantu bakabona umengo ni bababona ni babavuga bazaba bitwe yuko bashize isoni kandi bashize amanga. Anje muyubira hamagarira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu ntibarindire guhabwa uruhusha. Umengo hari ukuntu mu mico yacu turindira yuko duhabwa uruhusha. Umwana w'umukobwa yenda guhabwa uruhusha rwo gukora iki canke ikindi. Rero urwo ruhusha ntuzoruronka. Wewe uragwiha gute ugwiha mu kuja imbere ugakora ico utegerezwa gukora. Kenshi na kenshi utegerezwa kugenda ugakora ico utegerezwa gukora. Rero no hamagarira abandi ntihababa ntaco twabaye natwe nabo nyene nibagende bagaragaza ibikorwa bashire imbere ikiri ku mutima n'ubwenge bafise babugaragaza. Ico kiganiro cyari cyatumiyemo abakenyezi b'imboneza 12 mu ntumbero yo guhimbaza ukwezi kwari wagateka k'umukenyezi. Amakuru arabandanya. Ikigo Semseka catunganije igikorwa co gupima ingwara zimwe zimwe harimwo kwinjiriro rw'igitereko ku bakenyezi ba mikoro make kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24 ntwarante. Ni inkuru twateguriwe na Ansherisa Nzeyimana. Mu gihe dusanzwe turi mu kwezi kwahariwe agateka k'umukenyezi, ikigo c'ibitaro Semseka catunganije igikorwa kidasanzwe giha akaryo keza abakenyezi ba mikoro make mu kubafasha kubapima ingwara zimwe zimwe harimwo kanseri y'urwinjiriro rw'igitereko nk'uko muganga Nduwimana Evelyn abituyagira. Abapfasoni ba mikoro make mu kubagirira ibipimo bimwe bimwe kugira dushobore kuraba ko bagendana canke bafise ingwara zimwe zimwe zihuye n'ivyo bipimo duhura kugira dushobore kubaha intumbero y'ingene bo kwivuza. Pimo ibitaro vyari bisanzwe bibikora mugabo bararihisha. Rero uyu munsi niko karyo kabonetse ku bapfasoni kubibakorera tutabarihishije kandi duce tubatumbereza iyo bazoja. Uwo dusanga agwaye tumufashe tumuronderere ingene ashobora kwivuza. Dr. Gapasoni Renilde asanzwe ari umuganga akurikirana imbanyi n'ingwara zifatira ku bihimba vy'irondoka aratubwira ico iyo ngwara ivako nuko abakenyezi bari bakwiye kuyirinda. Hariho virus qu'on appelle human papilloma virus ndayabuze mu gifaransa. Urumva niwo iyo virus ikunda kubafata hajya mu rwinjiriro rw'igitereko. Hariho umugwi w'abantu bakarigwa n'iyo ngwara. Rero kenshi ubwa mbere dukunda kubasanga ku bana abadamu abafasoni barongowe bagize bararongowe bakiri bato imbere y'imyaka 20. Tukabisanga nyine ku bandi abakobwa n'abakenyezi bagize imbonane mpuzabitsina imbere y'imyaka 17. Tukayisanga kandi ku bantu ku bakenyezi havyaye abana benshi umaze kurenza nk'ibyaro 5 naho nyene uri mu bantu bashobora kurwara iyo kanseri. Ubundi mu dusanga n'abantu bafite mikoro mato kuko kenshi nkuko mu bizi bitaro bisanzwe bivura kanseri abantu niyo mu kwinjira rw'igitereko barayivura. Tubiravye rero duhuriye kanseri yo mu kwinjira rw'igitereko ni benshi cyane bayigwaye kandi kenshi dusanga ari abantu biyo ruguru mu misozi bakaza kandi batevye baza batevye abantu babonana n'abagabo benshi partenaire multiple niko bavyita abo nabo irabakarira. Nayo Mizero Martine arongoye ishirahamwe ry'umukenyezi azana impinduka mu gihugu arashima cane kuba bariyumviriye gufasha abakenyezi bari muri iryo shirahamwe. Turashimiye cyane abaturanganije kino gikorwa turabashimiye gose kubera batwiyumviriye ko dufise abamama bafise amikoro make. Natwe nk'ishirahamwe ntitwari bwashobore kugira amahirwe yo kuronka uburyo bwo gushobora gupimisha bano bamama, ariko Semseka yashoboye kutwiyumvira ko turayishimiye gose bimwe bivuye ku mutima. Ikigo c'ibitaro Semseka kikaba kigiye gufasha abakenyezi ndetse no kubaba hafi mu kubavura bakabaha imiti ataburyo barenze kubasaba. Ishirahamwe ryatsindiye isoko yo kuzana imiringoti icamwe amazi niyo ryatumye imihora yo gutanga amazi itaba guherahezwa
iryo shirahamwe ryatevye kuzana iyo mirongoti ariko ishirahamwe Regideso rikamenyesha ko ririko rirakora ibishoboka kugira amazi aboneke mu makartier amwamwe. Bimenyeshwa n'uburongoye n'umuyobozi w'ishirahamwe Regideso Albert Manigomba. Tumukurikire. Twarijeje abene gihugu yuko hariho imihora ibiri twategeza kwa twashikana muri no minsi hariho uva imatyazo umwe n'uwundi uva mu isare. Imihora ibiri twarahejeje kuyitegura kuyikapita amasoko hari hasigaye yuko duconnecta amatuyo dushaka amatuyo. Twarahuye n'ikibazo cyane cy'umuntu izine yatsindiye isoko y'ukuzana amatuyo. Baratubereje cyane aho twe turiyumvira ko n'isoko twohava turi rezilia uko bitwaza yuko ibikoresho byo gukora amatuyo ubu bitaboneka neza kubera ngo intambara ari hagati y'Uburusiya na Ukraine. Urenze abantu bese by'amatepize menshi yitwaza akitwaza yuko ibikoresho bitaboneka ibitoro afite ibintu byinshi bitwaza gushikaho rero bakiriwe cyane ayo matuyo bigenze neza ariko yashitse mu kwezi k'umunani ubura tugeze gushika n'ubu ayo matuyo ntaraboneka. Uretse ko turagerageza duhiga yindi zine byoshobora kuduhereza ayo matuyo kugira tunyaruse cyane turonke amazi duhereza abene gihugu na cyane cyane abo ayo masoko yari yagenewe. Ayo masoko abiri yari yagenewe kuja mu makartier yo muri Noro za Kamenge cyane cyane mirango ya mbere mirango ya kabiri aho bita ku mashugwi za Gatundu niho ayo masoko yagenewe. Ucumba tuti none abo bandi bo mu hiyo za Kanyosha twe twasigaye inyuma oya mwasigaye inyuma guko aya mazi turiko turatanga yose ari interconnect arafatana. Ni kuvuga duhaye ayo avuye mu misozi turagerageza kugira dushikane tuyahaye ajya mu makartier yo muri Nord. Ni kuvuga ayo twahora turungikayo ayo make twaturunka hariya ndisura kuyarungikayo aca bandanya za iyo muri Side za Kanyosha. Ni kuvuga ko mwese muzoshikirwa no mugambi mugabo anahazoza ntituzoba dutoye inyishu Burundi ikibazo cy'amazi. Amakuru ajanye no kwidagadura bamwe mu bagendanye n'umuririmbyi Said Braza nahishakiye yarayitavye Imana bamenyesha ko bazomwibukira kuri vyinshi harimo n'indirimbo yaririmbye bagasaba ko hobaho n'uburyo bwo guha umukukuruke yavuye mu gisata c'umuziki. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Uyu ni umuhisi nahishakiye Said Braza yaraye aryamiye ukuboko kw'abagabo. Umwe mu basanzwe bamwegereye akaba narongoye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu ntara ya Ngozi niyo ngabo Aladin akaba yatubwiye icamuhitanye ndetse n'ico bazomwibukirako. Yavuye Bujumbura arwaye yaragwaye ingwara ya asima. Muhisi tuzomwibukira kuri byinshi nk'umuntu yaririmbye indirimbo y'agasaka ka Ina Runyonga yaririmbye indirimbo yo kwikukira ariyo yama ivuga kenshi itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Mbese ni umuririmbyi atazigera yibagirwa mu mitima y'abarundi. Nk'umuryango w'abaririmbyi ngaha mu ntara ya Ngozi icyo twakoze kumushikana kwa muganga ko yamaze gushika kwa muganga twaramukurikiranye turaraba ahariye. Nayo Armée Chabel Marianne Gendakumana benshi bazi nka Masterland akaba yavuze ko yari nk'umuvyeyi wiwe ariko kandi ko hari hakwiye kuboneka uduhera tw'abakukuruke ku baririmbyi bageze mu za bukuru. Said Braza nuvuga ko ngenda muzi nuvuga ko birarenze kuba ari umuririmbyi gusa bisanzwe ko ariho relation y'ubuvyeyi n'umwana yari hagati yanje nawe kuko ndamuzi yashimyaka nka 13 gutyo za 2008 niyo twatangiye gukorana cyane aho natangiye gukorera muri maison yitwa Loc Bujumbura ku Gasaka. Loc Bujumbura ku Gasaka nayo ni maison ya agence ya Loc Bujumbura Belgique yatangujwe na Said Braza nyene. Ico gihe rero iyo projet yatuze ni Ngozi niyo yaturamuye niyo yatangiye etuye tubona ahantu hari igitari etuye tubona ahantu hari piano
Nanje ndatangwa no kubona na studio analogique ya mbere ndatangiye gukora ko coding umuntu. Ico gihe rero mu irindye abakeneye pension de retraite mufasha kwayoronka cyo gufungura nyine ari hinzu nuvuga ama commodité donc familiale de la santé notamment nk'ibintu byo kwivuza karonka iyo mutualité n'ibindi ariko rubaza ko wewe hamwe n'abandi bageze imyaka nk'iyo yararimwo icyo kibazo kirahari mugabo malheureusement itavye Imana ico kintu kitarakorwa kandi nuko ko biri muri cahier de charge adusigiye ikibazo kijanye na retraite y'abaririmbyi ni ikibazo kigoye cyane kuko ni ikibazo nuvuga ubugi bubiri d'abord hariho ko abaririmbyi ubwabo à titre individuel dufise rôle toujours kugira ngo twitegekanirize kazoza ubwacu d'abord mbere ko abandi badufasha kwitegura hakabaho nk'akagohe no bavunira akagohe kuko muririmbyi iyo profit agiye ciwe cyo kuba ikarakundwa ikarakora ibikorwa ariko kandi yongera korana investissement ishobora kuzomusahiriza mu myaka yindi. Arongera agasaba leta kuborohereza muri bimwe na bimwe kugira ubuzima bw'abaririmbyi bugira agaciro. Icyo nosaba leta kuko hariho ivyo itodukorera itoza kudukorera bisaba ko leta tugikorera tukiyegeranya tukitunganya kugira ngo tubikore kugw'inyungu zacu ariko icyo nayisaba nuko tworohereza biciye mu nashima n'abashinga amateka biciye mu gushaka ko umukuru w'igihugu bashaka kudushiraho amafacilité yatuma dukoze ama investissement tworoherezwa kuko twege tuyitase tukiri igihugu turitangira igihugu nka Saidi Blaza yakoreye igihugu imyaka myinshi urumva byo bisaba ko ni buri yifuje nko gukora nka business ashaka kuronka exonération ku matax bikaba muri by'ukuresha zo ku mugambi hariho amato tumukurirako kujya ku bindi bihugu usanga hariho nk'abasirikare basoda bahende bafite amafacilité mu byo bakora akabaho kandi na fond muri ministère yacu idukukira bishikirangaji kugwaruka imico kama na sport kuko ibibazo dufise n'ivyo na sportif bafise muri mukinyaraza agakinira intamba ariko gafa nabi cyane agafarubi agafana inzara mu nda kandi yakoreye igihugu nuko ko hubaho kigega rero c'intega bizoza y'abantu bose bari muri secteur y'imico kama mi secteur y'inkino washaka bakabikorana na ministère ijeje gushigikira na solidarité kuburyo hari amafaranga kanaka ashaka kwa yo kugwa nimba ari kugwa makori nimba kugwa ku bidandazwa vyinjira bijanye no kwinezereza ivyo ma televiziyo ma radio n'ibindi akaba hariho pourcentage ntoyi cyane yoshigwa mu kigega akazara sahiriza rero abantu bakeneye kwivuza bakeneye kuja kwivuza hanze no muri ivyo mwanya muri ivyo mu kinyagwa ingwara musaba kuja kwivuza mu Buhinda cyapfa ko ntero ngujyo go kujayo ibintu byuko nyene ikigega c'intega bizoza gishaka gufasha abo bantu bari mu kisho gisata. Uyu muhisi akaba apfuye amaze kuba mu bihugu bitandukanye ndetse yanakoreyemwo n'ibikorwa aho twavuga nk'igihugu cy'u Rwanda, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Bubiligi. Fatane munda tukundane naingwano tuigire ndairo ubumwe bwacu tubugire ingendo amakungu tuyobera karorero. Turangirize kuri aya makuru y'inkino ku munsi wa kane intamba mu rugamba aho zisanzwe ziri mu gihugu ca Indonesia zarakoze imyimenyerezo igira kabiri abakinyi bose bakwiye ndetse n'abunganira umumenyereza staff technique mu rurimi rw'igifaransa.
duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuba yafatiye hagati mu dukundire tubabwire uko yaratunganije. Imana yaremye Burundi kugira butere imbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agahamagarira abarundi bose gukora cane. Ikigo Semseka catunganije igikorwa co gupima ingwara zimwe zimwe harimwo kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko ku bakenyezi ba mikoro make. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, turashimiye abadufashije kuyatororokanya, dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma n'uwarayahagarikiye. Amahoro y'Imana abane namwe.